Umuntu TV tubitayeho. Ni umunezero ntangere kongera guhura namwe bakunzi bacu musanzwe mwumviriza ibiganiro bica hano ku Muhora Umuntu TV. Ni muri ca kiganiro kitwereka aho ijuru riherereye. Ndabaha ikaze mu gice kigira gatatu kugira ngo tugisozerere hamwe tumenya neza kandi twibuka aho ijuru twabwiwe riri n'impamvu twabwiwe yuko riri mu kirere atari hano ku isi. Ni muri ya ntumbero rero yo gusiga umuti ku maso kugira ngo turushirizeho kubona neza, twikangure tuve mu itiro no mu bupfu twashizwemwo. Tugiye gukurikirana iki gice ca nyuma mwateguriwe na Yashia Al-Kaal mukagishikirizwa nanje Rukundo. Ndabaha ikaze. aho hejuru nari ndahashize amajambo agira ati ijuru riherereye he. Twisunge ivyahishuriwe Yohana 13 umurongo wa 5 no wa 6. Twongereze kuraba n'ivyahishuriwe Yohana 12 umurongo wa 1 gushika ku wa 5. Reka dusome aha hantu twumva icyo havuga. Haragize ngo gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ivyo kurogota, gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42. Umurongo wa 6, giteranura akanwa kacyo kirogota. Murabira ijambo, turazi ko Imana ari igisengo cy'abanyegiputa kuri musumba vyose. Aha banditse ngo ni Imana. Kirogota no kw'izina ryayo, kurihindagura no kwihema ryayo no kubaba mw'ijuru. Ijambo rero ni kubaba mw'ijuru. None mbega ababa mw'ijuru bavugwa n'abaki, canke iryo juru babamwo ririhe? Rero iyo dusomye ubuhanuzi ukutari ko tugumva nabi, ariko Yesaya yaragerageje guhanura, aravuga ati nta kigore kiuri kigabo caco, kandi ngo hamwe tumwe ahandi utundi. Yongera karavuga ati icagezwe ku kindi umurongo ku wundi. Ivyanditswe bidusaba ngo igihe cyo dusoma ivyanditswe dufate ivyo dusoma igitabo kinaka, duheze tubishiye hamwe n'ibyo dusoma ikindi gitabo kinaka kugira ngo tubone twashe kubona umuco. Kubera buri jambo ryose ryanditswe muri Bibiliya rifise ubusobanuro bwaryo, kuko Bibiliya idakundira ngo umuntu aheze acokeze mw'ivyo yiyumvira. Aha tubona ijambo rivuga ngo gihabwa akanwa gahambaye n'ivyo kurogota, gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42. None iki kintu gihabwa gukora ivyo vyose ni igiki? Reka duhere ku murongo wa 4 wo ngaha w'iki gice turabica arico ngo batazira ico gisatu bagisenga, ngo ko cahaye ico gikoko ububasha bwaco, batazana kino gikoko bagisenga bati ninde ahwanye n'iki gikoko. Aha tubonye ko ijambo ari iki? Ari gikoko. Ninde ahwanye naco?
mwinashoboye kukigwanya. Igikoko kirose ububasha gikuye ku gisato ari we shetani ni iki? Bibiliya ivuga ko igikoko ari iki. Nico gituma narimvuze nti burya dukwiye kureka ivyanditswe bikisobanura. Iyo tubiretse ko vyisobanura biduha umuco ukwiye kandi uticizwa ko, biduha umuco ugorotse kandi utunganye. Rero nta kintu gishika nk'icaduka mu vyanditswe. Iyo bibaye ngombwa ikintu gishika nk'icaduka mu vyanditswe, kiba kibaye ikaramu y'abanditsi, ikaramu y'ikinyoma. Nico gituma iyo usanze ibintu mw'isezerano rishasha bidafise inkomoko mu rya kera original, akenshi biba ari iki? Ari ikinyoma. Reka dusimbe mu gitabo ca Daniyeli turabe iki gikoko kivugwa ni giki, ninde, mbega aba gicokoza baba mwijuru barihe, ni bande? Muheza ikigabo curya murongo wo mu vyahishuye Yohana 13 uhereye ku murongo wa 5 gushika ku 6 ni Daniyeli 8 umurongo w'8 ugeze ku murongo w'12. Harabwize ngo maze iyo mfizi y'impene yigira agahambaye bihebuje, imaze kugira ubushobozi, iryo hembe rihambaye rirakondoka, maze mu kibanza caryo hamera ayandi mahembe 4 y'akarangabami yerekeye ibirere 4 vy'ijuru. Kuri rimwe muri ayo hashamika agahembe gatoye, karakura kaba rinini cyane, ryerekera ibumanuko n'iburasirazuba no mu gihugu c'ubwiza. Rihinduka rinini ryagamba no mu ngabo zo mwijuru, ngo mbere ingabo zimwe z'inyenyeri zimwe n'inyenyeri zimwe ribishiburira hasi rirabisiribanga, nuko ryigira agahambaye, mbere ryiringaniza n'umugabisha w'izo ngabo, ngo rimunyaga ikimazi cyo koswa gihora gitanga uko bukeye. Inyubako z'ahera hiwe zirasangangurwa. Izo ngabo bo n'ico kimazi gihora gitangwa bigabugwa amaboko yaryo kubw'ibicumuro, ivy'ukuri ribishiburira hasi, maze rikora ivyo ryigombeye riratunganirwa. Haleluya. Ngiki ikigabo curya murongo wo mu vyahishuwe Yohana 13 kitwereka neza ijuru abo bantu barimwo ni ryahe, kuko twabwiwe ngo gicokora n'ababa mwijuru abaribo. Ego hano tubonye ko ari imfizi y'ihene. Imfizi y'ihene yigiza agahambaye, hanyuma ihembe ryayo rirakondoka riravunika, mu gishingo caryo hamera ayandi mahembe 4 y'akarangabami ngo yerekeye ibirere bijuru. Murazi yuko igitabo ca Daniyeli ubwaco ari ubuhanuzi bw'ibizobera aha kwino si gushika isi irangiye, ubwami bw'ijuru bubonetse. Daniyeli atangura yerekwa impuzenya amabara 4 y'ubutare.
ayo mabara ane y'ubutare aza kugaragara ko ari abami bane. Abo bami bane babandanya bagenda berekanwa mu bikoko bindi uko ibice vya Daniyeli bigenda bitandukana, bagenda bahindagurwa mu bimenyetso by'ibikoko bindi. Aha harimo haravugwa igikoko kimwe muri abo bami muri ivyo bikoko bine canke n'ubwo bwami bune, kuko havuzwe igikoko mu vyanditse havuzwe ubwami buzokora ibi bintu bihambaye, kwagamba isi yose nk'uko tubibwiwe uhereye manuko n'Iburasirazuba n'igihugu c'ubwiza, igihugu gikundwa. iri ntuzenya iri hembe ngo rizokwagamba mpaka no mu ngabo zo mwijuru, ngo mbere ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe zibishurira hasi irazibanga. Aha umuntu wese asomye uko aca yumva yuko ariyo hejuru mu kirere yagiyeyo kugwanya izuba n'inyenyeri, kuko tuzi neza ko izuba n'inyenyeri hariya ubwami bwagiye kugwanyo biriya vyakira ijoro n'umurango nk'uko tubibona. Mugabo siko kiri, ntabwo ari biriya vyaka vyo mu kirere. Oya, iyo bavuze inyenyeri, iyo bavuze izuba n'ukwezi, haba hari ico bavuze, turaza kubiraba mu kanya kari imbere. Icingenzi, iri hembe ngo ryigira agahambaye, mbere ngo rikuraho rinanyaga n'ikimazi umugabisha w'ingabo zo kwijuru cyo kozwa gihora gitangwa uko bukeye, ngo mbe n'inyubako zahera hiwe zirasangangurwa. Ibi bintu ntivyabereye ahandi hantu hetse ngaha kwino si. Ngo izo ngabo bo n'ico kimazi gihora gitangwa bigahugwa amaboko yaryo kubw'ibicumuro. Ibi ntivyabereye ahandi hantu hetse ngaha kwino si. Ivy'ukuri ribishiburira hasi, ngo maze rikora ivyo ryigombeye, riratunganirwa. Aha ku muntu azi kubona no gutahura, yobona yuko igihugu c'ubwiza ari co juru, ari igihugu c'abayasharani, igihugu c'Abisirayeli, i Kanani. Ngiryo ijuru rivugwa, kuko aho niho igikoko caje kiratera gikuraho ikimazi gihora gitangwa, kuko aho niho igikoko caje kirasiribanga gishubura hasi, kibaka icubahiro cabo, kibaka ubwami bwabo. Ko gushibura hasi neza kwijuru no kuvuga ngo Abisirayeli barabakomeye, barabahambaye, batavugiramwo. Mugabo kubw'ivyaha n'ibicumuro bagiye barakora, bituma bakwa ububasha bwabo babwatswe biciye kuri igikoko kino. Iki naco ngo bakorerwa hehe? Mu maboko yaryo y'iryo hembe. Hanyuma ngo ivy'ukuri ribishubira hasi, nuko ngo vyagezwe bitabwa hasi, byakwa agaciro kavyo, ntivyabicuba nkuko vyahora bigenzwa. Urabona ngo maze rikora ivyo ryigombeye, riratunganirwa. Iryo hembe rivugwa n'ubwami bwakoze ivyo bintu, bwatabayanze isi. Nibwo bwami bwa nyuma, nibwo bwami bwa Esawu. Iryo hembe aribwo bwami bwa Esawu bwakoze ivyo bintu ku bwami bw'ijuru canke mwijuru, nkuko twabwiwe na Yohana 13 ngo gicokora n'ababa mwijuru. Ababa mwijuru ni Abisirayeli, uruvyaro rwa Yakobo, mu gihugu cabo nico juru, niko ivyanditswe bivyerekana. Reka turushize gutanga umuco twerekana igikoko ico ari cyo, twisunze Daniyeli 8 duhere ku murongo wa 20.
harageze ngo imfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi. Iyo mfizi y'intama ni Medi n'Abaperesi. Imfizi y'impene arafu urabe by'ukuri ukuntu ibintu by'uhoraho bihambaye, ngo imfizi y'impene y'ibisambi niwe mwami w'Ubugiriki, kurya n'imishatsi yabo iri imeze arushiza kwerekana abaribo ko ari ubwoko bw'abera. Abamedi n'Abaperesi turazi ko ari bo mu karere ka hariya muri Afurika ha Rokebrani, nabo n'abirabure. Nico gituma bageranyijwe n'iki n'imfizi y'intama. Urabe ivyo vy'intama uko bimeze, urabe n'ivyo vy'ihene uko bimeze, n'ibintu bitandukanye. No ngaha kwino sara abantu babiri b'ubwoko bw'ivyo bintu nyene, abo bita ngo n'abaniga canke abanegro, ababantu, imishatsi yabo ni nk'ubwoya bw'intama, mu gihe abazungu uruvyaro rwa Esawu imishatsi yabo ari nk'ubwoya bw'ihene. No ngaha birekanwa ngo imfizi y'ihene y'ibisambi ngo niwe mwami w'Ubugiriki. Turazi Bugiriki ko ari abazungu, ngo kandi ihembe rinini ryari hagati y'amaso yayo niwe mwami wabo wa mbere, ngo kandi nk'uko ryakondotse mu kibanza caryo hakamera ayandi ane, ngo uko niko hazoba ubwami bune bukomoka muri ubwo bwoko, ngo ariko ntibuzonganya ububasha n'ubwa mbere. Igihe ingoma yabwo igira ihere, abanyabicumuro bamaze kugwira, hazovyuka umwami mujinya azi guhirikana. Ububasha bwiwe buzoba bukomeye, ariko ntibuzoba ari ububasha bwiwe ubwiwe. Azogeseza bitangaje, akora ivyo yigombeye atunganirwe. Azogeseza abahambaye bo n'ubwoko bw'abera. Iki ni cyumvikana cy'ukuri. Ubwoko bw'abera bwibera mu ijuru naha ku isi, nibo tubariwe, nibo bene Yakobo, nibo Bisirayeli. Uyu mwami nawe ngo ububasha azokoresha mu ivyo byose sigwiwe n'ububasha bw'inzoka. Twabonye na Yohana yavyeretswe yuko icyo gikoko gihabwa ububasha n'ikiyoka. Shetani gikoresha ububasha bw'iki bwa Shetani kugira ngo bikunde kiyonka ku kanwa gahambaye ko gucokora isuba vyose, gutitura ihema ryayo, no gutuka n'abo no kugira nabi abo bamwijuru. Ngo baneshwa naco nk'uko twabibonye. Abo bamwijuru sabandi ni bene Yakobo. Ngoma ndabisubiramwo, mwijuru havugwa ni igihugu cabo, ni Siyoni, nico gihugu c'ubwiza. Reka nongere ndabisome. Ngo umurongo w'icenda Daniyeli 8 havuga ngo kuri rimwe muri ayo hashamika agahembe gatoya karakura kabarini cane, ryerekera ibumanuko n'iburasirazuba, no mu gihugu c'ubwiza rihinduka rinini, ryagamba no mu ngabo zo mwijuru, babandi baba mwijuru twabonye hariya mwa Yohana 13. Ngo mbere ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribishiburira hasi rirabisiribanga. Uko niko bisha Bisirayeli, abandi bajanwa babaja, nk'uko na Yeremiya vyerekana. Urumva ubwiza bwabo bubura mw'isi. Ngo nuko ryigira gahambaye, ryiringaniza n'umugabisha w'izo ngabo. Aha gucokora uhoraho ni ukwita umuremyi w'ijuru n'isi, niko kwiringaniza nawe. Ngo rimunyaga ikimazi cyo kozwa giha gitanga uko bukeye. Ikimazi giha gitanga uko bukeye catangwa muri bene Yakobo mu Bwisirayeli i Kanani, arico gitabo, arico kimazi dusanga mu vyanditswe vyera. Nta rindi hanga mw'inosi ryahawe ivyo bintu, ryakora ivyo bintu uretse Abisirayeli, abayasharani. Ni ukuvuga rero
ababa mu ijuru nabo ijuru ryabo rivugwa ni Kanani mu gihugu cyabo. Ikindi naco ngo rimunyaga ikimaze ko zigaye gitawe ko bukeye ngo inyubako zahera hiwe zirasangangurwa. Ibi ntivyabereye ahandi hantu hatari ngaha kwino si muge yo kuzahera turazi ko ari ingoro y'Uhoraho yasambuwe mwaka wa 70. Haleluya. Iyo navyo yasambuwe i Yerusalemu, vyasambuwe i Kanani, vyasambuwe i Yebusi. Aho naho niho mwijuru. Izo ngabo nico kimaze gihe gitangwa bigabugwa mu maboko yabyo kubw'ibicumuro. Urabona? Izo ngabo aribo b'Isirayeli, bene Yakobo, abayasharani n'ikimazi ugusenga kwabo bahora bakora nk'uko vyashinzwe n'ivyagezwe bishirwa mu kuboko kw'iki k'uwo mwami akomoka mu bwami bw'Ubugiriki. Uwo mwami azokoreshwa na Shetani, uwo mwami w'umugwanizi azokora ivyo yishakiye. Twamaze kubona ko igikoko ari ubwami, twamaze kubona ko ijuru ari igihugu cy'Ubwisirayeli, twamaze kubona yuko ingabo nabo ari Abisirayeli. Abera bavuga bacokogwa ni Abisirayeli. Nguko Bibiliya ko tubarira nuko twigisha. Igitandukanye niki ni inyigisho y'ikinyoma, ni inyigisho y'abadayimoni, ni inyigisho y'abarozi itumbereye kunyegeza ukuri kuzuye. Abisirayeli ngo ntibimenye, ntibamenye n'agaciro kabo, bamenye n'igihugu cabo uko citwa imbere y'Uhoraho. Uko niko Bibiliya vyerekana. Reka turabe uyu murongo wo mu Vyahishuriwe 12 nawo uturangire vy'ukuri mbega ijuru ririhe. Duhereye ku murongo waho wa mbere kugira ku wa 5, reka dusome. Mugabo jeho no hanura abasoma biyubare kandi bumvirize batahure, ko ubu buhanuzi ni bumwe mu buhanuzi bwigishwa nabi n'ababyigisha, n'izimbwa n'amabingira y'inkazi yigishiriza mu kwaha kw'igikoko n'amara bagahebutsa. Izimbwa n'amabingira y'inkazi mvuga n'abagabo bagitwaza ba masasu, aba bita ngo nabavugishwa, abagabo bita ngo n'abakozi b'Imana, abita ngo ni intumwa, bita ngo n'abavangeliste n'abandi. Usanga bakubarira ngo ishengero izotwagwa mu ijuru, usanga ngo barahenda abantu. Ikinyoma kikaba ari ikinyoma, kubanda ari ikinyoma. Sinzi igituma tutagomba kwisomera ivyanditswe. Mesiya aratubuza, umwami Emanueli arabuza abantu ati mwirinde abaza bigira abavugishwa n'Imana, kuko baza bameze nk'intama, mugabo by'ukuri imitima yabo ari iki? Aramabingira y'inkazi. Turazi yuko umugore w'indaya atigera agira ikibabagwe ubugingo bw'igiciro, mugabo ahubwo burondeza urushiye kugira ngo burandure. Uko niko aba bana ba maraya, Zion Temple, Pentecote, Anglikane, Sabato, Fekaburu, Luteri, Presbyterian, Mormon n'ibindi, ubu dini bwose bukagira abana ba maraya. Akazi kabo ari uguhigisha urushinge ubugingo bw'iciro ngo bikunde baburandure. Baburaruje iki? Inyigisho z'ikinyoma. Uzurabe inyabu urinzu yagaza n'akagurira manika, mugabo wihenze ukayagaza ujana
ahatandukanye n'aho ubwoya bwayo bugomba kwerekereza no kurwana muzogwana. Natwe ariko tumeze iyo tubwirwa ikinyoma akaguru turamanika ati haleluya, tukagira amina, tugasimba tukiginagura, mugabo haje ukuri umengo n'umunuko, umengo n'agapiripiri, umuntu usanga arimo agira ngo azunguze ntuzenye umutwe aje hirya asubira, mugabo twarahenzwe. Uza wumva mu nyigisho z'amadini ikintu kihavugwa ngo ishengero by'ukuri. Hariho ishengero mu vyanditswe twetse ihanga ry'Abisirayeli. Iryo shengero rindi risumba ubwoko bwa Yakobo n'iryahe? Konzi n'umunyamahanga wese iyo ava akagera ategerezwa kunywa akabatizwa mu Bisirayeli, akaba ingurukizi itewe ku gishitsi arico Yakobo, mu mashami aribo Bisirayeli. Ubwo buyobe buvahe? Nico gituma bakundwa ndabasaba ndabinginga mu rukundo cane cane bene Yakobo kugirwa amaraso aribo babantu aho bari hose, kumenya ibi babitahure kuko ni vyabo. Bikunkumure inyigisho z'ikinyoma, bikunkumure inyigisho za mara bagahebuza, kuko niyo nzira yo kuzuka, ni nayo mahigwe yo gusubira kuzuka, kuko twahanutse tuvuye kwijuru, ubwiza bwacu busindwa hasi, ahera huhoraho ahatwikura abanyamahanga kubera ibyaha byacu. Mwe twogirirwa ibaki tukabiheba, ubwiza bwacu twosubizwa tukazugwa, tugasubira mu icubahiro cyacu, tugasubira kwita umutwe gusumba kwitwa umurizo. Nk'uko tumaze kubona mu maganya n'intimba by'umusavyi wa Musumba vyose Yeremiya. Reka turabe uhoraho ahishurira Yohana, ahishura ijuru ngo ni iki, yerekanye ko ijuru ari iki, riri hehe. Twisunze ivyahishuwe 12 duhereye ku murongo waho wa mbere, haragize harya ngo ikimenyetso gihambaye kiboneka mwijuru. Ndagomba umuntu wese aza gusoma ngaha ace umurongo kwiri jambo, ikimenyetso gihambaye kiboneka mwijuru. Niryo jambo ngomba ko uza guca akarongo. Aho mwijuru havugwa ni he? Ni mu kirere. Ico kimenyetso cabereye mu kirere, cabereye kuzimu, cabereye ahandi hantu atengaha kwino si? Ako niko kazi tugomba kwibaza. Tukibandanya gusoma, reka duce hakarongo kwiri jambo ngo ikimenyetso gihambaye kiboneka mwijuru. Kuko icigwa cacu mbega ijuru ririhe? Riri hehe? Nico cigwa dufise no musi. Umugore yambaye izuba, ukwezi kwari munsi birenge vyiwe, mu mutwe yambaye igiswa c'inyenyeri 12. Uyu mugore abantu benshi basigura ko ari ishengero, mugabo turaje turabe uyu mugore avugwa ninde. Uyu mugore yambaye izuba, ukwezi kuri munsi birenge vyiwe, mu mutwe yambaye igiswa c'inyenyeri 12, ninde? Reka turabe uyu mugore wari we, kuko nabariye Bibiliya ntikwiye gusigurwa n'umuntu, ntikwiye gusigurwa nk'uko izi mbwebwe zibigomba. Asoma ikintu agace yisigura ivyo yishakiye, mugabo Bibiliya ubwayo irisobanura. Igitabo cy'ivyagezwe gifise insobanuro zavyo. Bakubwiye inyenyeri, bakubwiye izuba, bakubariye ukwezi,
reka turabe ivyo bintu icyo ico bivyara. Tugende mu gitabo c'Itanguriro turabe ikigabane caho ca 37 duhere ku murongo waho w'icenda tugere ku 12. Reka turabe ngaho 37 turaba aho hantu icyo havuga. Hageze yongera kurota izindi nzozi, azirotera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Umurongo w'icumi uravuga ngo azirotorera se na bene se. Se aramukankamira ati izo nzozi ni inzozi ki? Aho jewe na nyoko n'abakuru bawe tuzoza tukwikubite dukubite inkoro hasi imbere yawe. Bene se bamugiriye ishyari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Uyu n'umuhungu wa Yosefu, umuhungu wa Yakobo. Yosefu yari yagiriwe imbabazi n'ubuntu cyo kurota, yerekwa icyo azoba n'icyo ari cyo. Ibi byose kugira ngo bikunde abishikire, mu bana ba Yasharani ari we Yeshuruni, nk'uko ari 12 canke nk'uko umugenzo wa bene Yakobo canke abisirayeli uri, ubundi umwana wa mbere niwe abasamuragwa agahabwa umugabane 2 isumbi y'abandi, kwerekana ko ari we nguvu, ko ari we bwatamatako, ko ari we nkomezi z'umugabo, z'imbuto z'umugabo. Umwana wa mbere mugabo turazi Rubeni canke Reyubeni, umwana wa mbere yuko yakoze ikizira, aza gutwikurura ubusaswa bwa se aburyamamwo, bituma yakwa umuragi wo kuba umwana wa mbere uhabwa Yosefu. Ngukure ukuntu Yosefu yarose abona azoganza bakuru we na nyina na se. Hano batwetse yuko izuba ari Yakobo, batwereka yuko ukwezi ari muka Yakobo, batwereka yuko inyenyeri ari bandi bana ba Yakobo 11 ukuyemwo Yosefu, ko bazomwikubita imbere. Aba bantu rero Yakobo n'umugore wiwe na bene Yakobo nibo bavamwo umugore Bibiliya ivuga, umugore ndetse w'uhoraho, umugore w'umwami Rurema, aribwo bwoko bw'Abisirayeli, ihanga ry'abera. Turazi kwiza imbwebwe n'aba bana bo kuranduka, ababigira ngo nabavugisho canke ngo ni ntumwa z'uno munsi. Aba bana ba maraya bigisha yuko ngo umugore ari shengero, mugabo umugore kubw'ivyanditse vyera ni ihanga ry'Abisirayeli. Turaza kubona igituma ari ihanga ry'Abisirayeli. Icarico izuba, ukwezi, inyenyeri ari byo ngabo zo kwijuru, nkuko twabonye bivugwa na Daniyeli, ni ihanga ry'Abisirayeli. Igihugu cyabo nico juru turimo turabwirwa. Izuba, ukwezi, inyenyeri. Izuba bisigura Yakobo, ukwezi muka Yakobo, inyenyeri abana ba Yakobo. Haleluya. Ibi vyose bicanganye bivyara ihanga ry'Abayasharani, ihanga ry'Abisirayeli, nk'uko bivugwa mu mvugo y'uno munsi, ari wa bantu biki gihe.
aba ivyabo twabonye ko ari ugushiga amaboko y'uyu mwami akorera shetani. Ivyabo n'ikimazi cabo n'ijuru ryabo ari ugutabayangwa nk'uko twamaze kubibona. Aba nibo bene Yakobo. Reka turabe uno mugore ari we hanga ryera ry'Abisirayeli nk'uko tumaze kubibona n'ivyanditse. Ninde canke ijuru ryiwe ririhe? Turasoma uyu mugore avyaye umwana, twamaze kubona yuko ari hanga ry'Abisirayeli atari shengero nk'uko bamwe bavyibwira, ni hanga ry'Abisirayeli. None uyu mwana yavukiye kuko twabwiwe ngo ahavukiye ni mwijuru. Bibiliya iravuga nk'uko na Mikaya yaravugishijwe. Dusomye mu gitabo ca Matayo 2, ushatse wogenda muri Mika kigabane ca 4 ca 2 umurongo wa 4, haravugiza ngo akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubu bwoko. Arababaza ati Kristo azovukira hehe? Uyu ni Herodi akoranije abaherezi biwiwe ga, kuko nibi nyene n'ibindi vyiga umuntu azokwiga. Ngo akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose muri ubu bwoko. Arababaza ati Kristo azovukira hehe? Bati ni Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya, niko vyanditswe n'uwavugishwa na Musumba vyose, uwo nawe bamwita Mika. Mika 5:2 aravuga ubuhanuzi bw'uyu mwana hazovukira hariho. Kandi twabwiwe ko Uhoraho ahishuriye Yohana amubwira ko ahazovukira ari mwijuru. Ni mwijuru. Aha ni ijuru riri. Ngo murongo wa 3 ngo kandi nawe wowe Betelehemu mu ntara ya Yuda. Mwijuru uko nabwiye guca karongo munsi y'ijambo mwijuru ko twabwiye ngo ikimenyetso kiboneka mwijuru. Ngikindi kimenyetso gihambaye kiboneka mwijuru. Umugore kuri we agomba kuvyara igisato gihagarara imbere ngo kirotse umwana wiwe. Ibi nacyo tubibona ngaha. Kaho umwana we mwavukira ari ngahi Betelehemu mu ntara ya Yuda. Aho niho mwijuru. I Betelehemu mu ntara ya Yuda mwijuru. Ngo kandi nawe wowe Betelehemu mu ntara ya Yuda muri mutoye mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wowe hazova ubuganza, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Urabona umurongo w'indwi ngo buno Herodi ahamagaza b'abanyabwenge mu mpisho, abasiguriza igihe iyo nyeri yabonekeye. Abatuma i Betelehemu ati mugende mubaze mushutse umwete iby'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nandize kumushengerera. Iyi mvugo bayita imvugo ya diplomasi et politique, imvugo yo kwikurayo, imvugo iboneka mu rukundo. Mugabo iyi ni imvugo buryarya, kuko uyu yari yuzi ubushangashigwe. Uyu Herodi ariwe cariho ca gikoko cahagaye imbere y'umugore. Uyu Herodi ariwe bwami, umutwe w'ubwami bwa Roma bwatwara abayashani ico gihe. Uyu Herodi umunyaedomu. Uyu Herodi suko yakunda Mesiya, mugabo nuko yashaka kumwica. Yashaka kubarikiza yumva wari we, ntahave ahitana utari we. Niwo mutwe uyu mugabo yarafise. Twabonye ko igisato gihagarara imbere y'uwo mugore ngo kirotse umwana avutse. Uyo mwana asahugwa
atwagwa ku Mana nk'uko handitse. Aha naho ku Mana ni he? Aha tubonye aho umwana yavukiye ariho mu ijuru ko ari i Betelehemu mu ntara ya Yuda mu gihugu c'i Kanani. Ishamvu yahawe bene Yakobo aho niho mu ijuru. Umurongo wa 13 uravuze ngo bamaze kugenda umumarayika w'umwami Imana yireka Yosefu mu nzozi aramubwira ati vyuka ujane umwana na nyina uhungire muri Egiputa ugumeyo gushitsa aho nzokubaririra kuko Herodi agira arondere umwana ngo amwice. Ahenga mwijoro aravyuka ajana umwana nyina aja muri Egiputa agumaho gushitsa Herodi amaze gutanga ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa yavugishijwe yavugiye mu wavugishwa nawe bishike ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Aya majambo ngira ngo utonye yobara wo kuranduka cyukuri. Wa mwana mvutse avukiye mu ijuru aho naho ni Yudaya mu ntara yo muri Yuda aho naho ni mu gihugu cy'Ubwisirayeli niho juru ry'Uhoraho niho hari inyubaka ziwe zahera zasanganguwe aho igikoko cifatiye n'abake bafatanire. Umuntu yokuba kwijuru Bibiliya ivuga rira handi ni umuntu yoba by'ukuri ukumva kwe no gutabara kwiwe gufise kasorobo. Twabonye ko umwana ngasahurwa twawa ku Mana ku ntebe yayo. Ubu ukuru guhungishwa n'icyo buhanuzi buvuga uguhunga no kuwo mwana. Uyo mwana ntiyajyanwa handi hantu hataboneka mugabo yagiye mu ijuru yagiye muri Egiputa. Birishiza kukwereka uko ubuhanuzi bwose bwerekana ibiri ngaha ku isi. Bavandimwe niba mwokumva nimwumve ngo agume muri Egiputa gushitsa aho Herode azotangira. Umurongo wa 16 uravuga ngo Herode abonye ko yahenzwe n'abanyabwenge arajingitwa cyane atuma kugeseza abana b'abahungu bose Betelehemu no ku misozi yose hakikije abamaze imyaka 2 n'abatarayimara. Yagereje igihe yasigurije abanyabwenge ngo niho ivyavuzwe na Yeremiya yavugishwa n'Imana vyashikiye ngo induru yumvikana irama amara n'aborogo menshi ngo Rakeli ari abana biwe yanka kwirwa kuko batakiriho nguko vyagenze kuri bene Yakobo. Nguko uko Herodi yakoze umugambi we yarafise ca kigira gatatu igikoko cahitanye ngiki hano ca kigira gatatu gisara cakwegesha umurizo wacu ngiki. Urabona aba bana bapfuye bazira Mesiya yahungishijwe umucunguzi Emmanuel yamaze guhungishwa. Ibi navyo nivyabereye ahandi vyabereye i Betelehemu. Aha niho mu ijuru. Aha ibi niho vyabereye niho umugore yavyariye uyu mwana. Ni naho yahunganywe ava atwagwa muri Egiputa. Ijuru uwaravuga niri. Iri ni ryo juru Abisirayeli bazosubizwamwo. Iyo ubonye ngo mbonye umugwa Yerusalemu mu ijuru ukaba bakubwiye ko bazova Siyoni bagenda kuba i Yerusalemu. Urabona ibi ni ibintu wari ukwiye kumenya. Mu by'ukuri icigwa c'ijuru naho riri kigomba kurangirira ngaha mugabo reka tuharangiza isomo rimwe dukura mu ntuzenya mu gitabo ca Mika. Ijuru aho riri naha tumaze gusoma
i Betelehemu tumaze gusoma mu bw'Isirayeli, igihugu c'Abisirayeli cose bakagera niryo juru Uhoraho avuga, igihugu c'ubwiza, ingabo zo kwijuru zibamwo, aho zakorose ziva zitaza agaciro kazo, zikaba umurizo gusumba kuba umutwe. Muheze gigwe, reka dusome Mika gatonya. Mu guheraheza rero nagomba kwerekana aya majambo dusanga muri Mika 4:2 hageze ngo amahanga menshi azojayo abarirane ati nimuze tuduge ku mugwa w'Uhoraho, ku ngoro ya Mushobora vyose Elohimu wa Yakobo, kugira ngo itwigishe ivy'inzira zayo natwe tuzigenderemo. None cye narinzi ko muzoja mwijuru, muzoduga mu kirere. None mu gihe cy'ubwami bw'amahanga azasigaye ngo azoduga Yerusalemu, ngo azoduga ku mugwa w'Uhoraho, ku ngoro ya Mushobora vyose wa Yakobo. Aho naho ni ngaha kwino se bavandimwe, kugira ngo twigishe ivy'inzira zayo natwe tuzigenderemwo, kuko Isiyoni ariho hazova ivyagezwe. Isiyoni naho ni kwisi nagura mwijuru, ni Yerusalemu hakava ijambo ry'Uhoraho. Yerusalemu naho naha kwino se bavandimwe ahazova ijambo ry'Uhoraho. Abantu bazoduga mwijuru, ariho Isiyoni, Yerusalemu baharondeye ijambo ryiwe, ivyagezwe bigenga isi n'abari mw'isi bituruke Isiyoni. Aho naho naha kw'isi. Umurongo wa 6 uravuze kandi ndasimvye, ni wagomba ugenda usoma ibindi ivyo nasimvye, mugabo ndokoze uburyo akanya. Umurongo wa 3 wavuze ngo kuri uwo munsi niko uragize, nzokoraniza hamwe abacumbagira, ntumakume abasanzaye nabo nababaje. Aba ni babaya, ni babandi ba Yakobo, abayeshuruni, Abisirayeli, nibo yababaje, nibo yatanze ngo bareke umukoro kumugwaniza, nibo yemeye kubw'uburake bwe bivanye n'ivyaha bakoze, gufunura ahera habo, icubahiro cabo kigashikanwa hasi kivuye mwijuru. Aba ni bazogira iki? Azokoneza hamwe abacumbagira, akumakuma abasanzaye uruvyaro rwa Yakobo nabo yababaje. Aba nibo bene Yakobo azokwegeranya. Ivyo navyo ni mbigomba bisange mu gitabo cyose kiri muri gitabo cy'ivyagezwe ubisangayo. Akarero Yesaya 11:11, Yesaya 14, Yeremiya 30, Yeremiya 31, kubandanya Mika, Yoweli, Amosi barakubarira ngo kandi abacumbagira nzobasigaza aho babe amasigarira, n'abari baraciwe mbahindura ihanga rikomeye. Abari baraciwe urazi ko ari Abisirayeli, ya miryango 10 navuga nkitangura iki cigisho. Ivyo bigomba bisange muri Hosea barekubarira ngo maze Uhoraho nzobaganza. Eraba ucumuro kwiri jambo, nzobaganza ndi ku mugwa Siyoni, uhereye aho ugashitsa ibihe vyose. Azobaganza ari he? Ku mugwa Siyoni. Siyoni aho ni hehe? Naha kw'inosi. Naha kw'inosi. Isiyoni naha kw'isi, ntabwo ari mwijuru. Nagiye mu gutegura kino cigwa nshiraho
amasomo natanze nkongera nkanayasoma kuko nagombye ngo uwo ari we wese agirirwe amahirwe yo gushikirwa n'ubu butumwa. Ku udashoboye gusoma yumvirize, ku ushoboye gusoma yumvirize kandi yongere anasome. N'ibice nagenda bitanga, ariko iyo turekuriye abasoma n'abambuzi, iyo turekuriye imbwebwe ngo abazo twigisha iby'uhoraho, akenshi tugwa mu mugararizo. Ego tugwa hehe mu mugararizo, tukikwegera kuranduka. Kuko ndababwiza ukuri ivyanditswe vyera ntibiha uburenganzira umunyamahanga kwigisha ivy'umuremyi w'ijuru n'isi. Ugiye ugasoma mu gitabo ca Ezekiyeli uza gusanga n'abaherezi barahanywe bahobwa kutubaha ivyagizwe vy'uhoraho, ngahera aho uhoraho ntihatwikurirwa abanyamahanga. Bazi ko dufise ngo ba Kayafa na ba Anisi, aba baherezi bakuru nk'uko tumaze kubasanga ngaha mu bitabo vya Matayo. Abo usomye wovuga ngo nabo mu ruvyaro rwa Yakobo, mugabo niyo wasirangura ibitabo bindi uzosanga abanyamahanga b'Kana, tena abo mu ruvyaro uhoraho yanse urunuka. Kuko hari abantu banswe n'uhoraho ngaha, abanyaedomu baranswe n'uhoraho. Abo yarabanse, abo nibo ba Herodi wumva babwirwa igihe nicashika dushobozwa ubuntu, dushobozwe amahoro, tugahabwa nto n'ubuntu, tuzokwerekana yuko aba ba Herodi, aba ba Kayafa na ba Anisi bitwa ngo n'abaherezi bakuru bo mu gihe ca Mesiya, yuko atari Abisirayeli b'imvukira bo mu maraso. Ibitabo birahari, ibishinga ntayo birahari. Aba n'abanyamahanga mu ruvyaro rwa Edomu. Rero nibo banacuze n'umugambi wo gufata mpiri no kujanjanga no guhonyanga ivyera vy'uhoraho, bakabishira mw'imvugo tuzi no munsi ngo pastori canke ngo ba bishop na barevanga n'abantu bagomba kubanza kwiga amashuri. Ivyo baravyise manipulation politicale et sociologique, kumanipira abantu mu buryo bwa sociologie na politique kugira ngo bikunde abantu bazimagizwe kutamenya ukuri kw'ivyabo. Iyo mpamvu n'abantu twibere mwiza musitanya, kuko twemera abantu bagitwaza ngo akirwa kundwa abantu ngo bajanye mwiri hanga ry'ikinyoma ngagiye kubereka imva Yesu. None imva Yesu abereka ko tubona iryo hanga y'ikinyoma ryagomba gushingwa ngaha aha jewe ndi muri Australia mu ntara yaho ndi, ryagomba gushingwa muri Amerika no mu bundi burere buri mu mfuka zine z'isi. None kwe iyo mva bagomba kuyimukana aho yari iri bakayijana aho bagiye gushinga igihamba. Hari ibintu dukwiye kubanza kwiga tugatahura. Iri hanga bita ngo ni hanga ry'Abisirayeli, rijya hanga siryo. Aha bita ngo Tel Aviv. Ugiye kure vyigendereza rya Amerika, iyo bita ngo ni intelligence ya Amerika, ukaja kuri website yaho ugashiramo Jerusalem, ntibaguha ngaho. Aho haruguru mu gihugu ca Filistia baguha epfo, hariya hepfo muri desert ya Kalahari. Ukuri kurazwe mugabo ikinyoma carabaze kuba ico kiri ku ngoma. Rero je nkahamagara abanyamadini, mureke ubusambanyi burimo, mureke ubusambanyi murimo. Umuntu wese atora ivyanditswe asome, yisomera asubire. Mureke kwizera abacangero n'abarondera ico barya, aribo bana b'ivyangare, abana b'imaraya bari kubahenda no kubazimiza. Inshuti bavandimwe,
ubugingo bwanyu nibwo agaciro. Kandi umugore w'icigenzi w'indaya nk'uko imigani ivuga, arajwe umutima ishinga, araje ishinga n'umutima y'igiciro cyangwa ubugingo bw'igiciro, aradahuniye abundiye ubugingo bw'igiciro ngo bari bwahitana. ubwo bw'igiciro nabwo ni wowe ubwawe, we Muyasharani, we Mwisirayeli, mwana wa Yakobo, urubyaro rw'Abera, ni wewe ubundiwe nk'igikoko kibundiwe n'intare ngicice. Uyu mugore ari we burozi bwa Katolika n'amadini biherekanye nayo, vyose bihari nk'umutego. Kujya ubona igitango iyo gitega umutego ngo bikunde gifate buri gakoko kose kahaca, niko n'amadini hari nk'umutego ngo bikunde afate wewe, jewe n'uwundi wese aronda kwikura mu bibi, mugaga asanga vyinjiyemo n'iki n'ukwizera yinjiyemo. Bakundwa n'abingenze, mushiye ku mwete w'ico kintu. Bibiliya itwereka ko ijuru ari ngaha kwino si. Bibiliya itwereka yuko Mesiya yavukiye ngaha kwino si. Bibiliya itwereka yuko ijuru ryiwe ahatwara ahaganza uhoraho ari ngaha kwino si. Ariko tubwirwa ngo duhumirize, tumaze guhumutsa ugasanga twabaye inyagano, ibyacu byatwawe, natwe ubwacu twabaye inyagano. Haya madini atubwira ngo humiriza ngaha ku isi iwanyu, mugabo bo bakarundarunda abo batware b'amadini, amazu bakubaka, abana bakigisha amazu meza bakaboroka bakagiramo, we bakaguhenda ngo ya rushiza kuzazana ngaha gusa muzohembwa, kandi ngo aheza ni mwijuru. Bigaca bigomba gusigura ahantu hatandukanye ngaha kwino si. Oro ubwo bwose n'uburyarya bwigishwa muri za teoloji biga, bakuzana wewe ngo bikunde ube ubuzima ijoro watakajwe. Inshuti yanjye, uzohagarara imbere y'Uhoraho, ivi ryose rizofukama, ntuzovuga ngo Gitwaza niwe yampenze, Masasu niwe yampenze, Inde nandi niwe yampenze, TB Joshua niwe yampenze, Anglikani niwe yampenze, Pentekote niwe yampenze. Ivyo ntibizobaho. Ijambo ry'Uhoraho hari kandi nizima, bariryo kurikira, bariryo uraba, wige usubire userangure, ureke gusomerwa n'impumyi. Ku bafise amatwi yo kumva nimwumve, muhezagirwe no kuba munteze amatwi no kwiha kino cigisho mwitonze. Hanyuma ndabinginge mwibarize ibitabo n'amasomo yahaciye muserangure. Nuko muhezagirwe. Shalom. Ngushimire cyane mwene data Yashia kuri iki gice kigira gatatu uduhaye, kandi nshimire namwe bene data abandi muri hirya no hino mu mice itandukanye murushirizaho gukurikirana ibiganiro bicano ku Muntu TV. Mbibutse kandi ko kuri YouTube mwandika Umuntu TV, kuri Facebook wandika YouTube TV, kandi murushirizaho kugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu hirya no hino aho mushagaje. Amahoro abane nanyu. Bye.